ujya mukobwa yoba atari abiva bafitene n'umugore wanje yoba yasaze yoba ari umusazi dushire apari ko atari bivu bazi bafitani ese yoba ari umusazi ushobora kuba ari n'ugwanko akwanka wewe anyanka canke n'abandi batunzwe n'urusaku urumva ikintu cyambere kwanza gikuru imbere ko tujije ibintu byari byo byose no kwanza ukamenya neza impamvu yatumye kwanza ahagurukiye imyaka yose kandi ikindi naco hari akantu yavuze sivyo wamubajije imyaka yagiye avuga ko atayazi kutatayuzi kandi gihinda yatwagwa wari wigana na mama w'umwana ntushobora guharura imyaka iheze mama uragira amakenga koresha umwanya reka nakubwiza ukuri so wakoresha umwanya sivyo gi asana paxe sivyo gi asana landry promoter sivyo gi asana nakananaka asama jambo wagiye urabwirwa kuva kera one, bakunzi bakoresha umwanya media muri fresh muri boni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni sutwa chawa Mr koresha umwanya Mr vuguta vime vyumye uyo ni malove Mr yes ba BAB malove vipi hali mzee umeze neza kesi n'abakunzi ba BAB umeze umeze neza ndi kumwe na Mr koresha umwanya kuri koresha umwanya media no museno naje gutembera kugira ngo ibintu bigende bimeze neza cyane byameze neza ubwanwa shakwana ndebe oya na erega imyaka ntinyegezwa nishaze kabisa unafoma 38 nafama 60 so ya kiretse blague ko mu 30 kombie kaka shande ndi muri nko muri 40 ntayo nibuka turetse blague ntayo nibuka muri 35 ko ego malove rero ni nyuma yaho aboneye ikiganiro aboneye n'umwigeme yitwa Bella yaje kumbwira amakuru atangyohe neza malove yaciye ambwira ati kaka burya ndafise bishasha kandi naje ndafise ico no kubwira no kumenyesha nk'umuvandi murazi ko dukundanye kuva kera malove umeze neza ari ku mutima wa uri bien shaje ndashima ahubwo nakubaze umeze neza nyuma yuko akiri inkuru yuko uri Joseph Murezi ewa buke nyene Mane je ndagoye pore hari ibintu gusa umuntu adakwiye kugira big deal urumva kuko nyinshi ngaha anya hanze ndugiye ngo ni skufici aba papa dutunza abana tutasiri ko arabi wacu none aho vyaciye ko atekwati ako adasiga hicafye that's why sasa banje kwanza mbwire wiyakiriye gute kwanza papa boje kwiyakira narabuze uko ndabifata nabuze uko ndavyitwaramwo ariko ndaciga solution gusa sindatora umuco neza sindashira ubwenge kugihe menye neza eske ibi bintu bije kubera iki kuki bijubu bimeze gute nivyo sivyo bimeze gute sindatora solution uratora solution okay sasa we tulia sasa utafute solution ukorondera solution gute nonewe solution ngende ndiko ndayirondera cengerageza kumviriza impanuro za benshi ngene bampanura kagerageza no gukora ama research yanje buke kimya hama menye ico gukora ariko ujya mukobwa je sindamutahura neza ujya mukobwa vraiment je sindamutahura neza ka brother wewe wubatse ufise ubwenge bukwiriye kandi urisi ivyo giyemwo sasa ikintu hakiriya kwanza ndagushimira ko akoresheje kwanza akanyarigabo kudashikushwana ku mugore timbwira ibi nibi urumva akona akanyarigabo wakoresheje ko hajyanya hari ibintu bizogira ngo binateranye peut-être urumva nibindi bizogira ngo bikwereke ikindi kintu ngo mugiye utarabona ivyemezo bifaditse urumva ivyemezo bifaditse nshobora gusimbira ahantu ngo uvuge ikindi ariko ndugira ngo nagari gambere peti yango bakubwiye yuko ujya mwana atari kwawe je ko ndabizi neza yuko atari gambere wari uvyumvise igitumye panika no muzi nigiki igitumye panika rero namabwire rero ivyo nyene umbwiye amabwire ya behind yinyuma umuntu wese benshi twabonana wazumva ngo uyu mwana ngo kwasana naka ngo uyu mwana ngo nungwawe barinda kumbaza ngo uyu mwana nungwawe ibaze mani kuri Joseph Murezi ushobora kubugena na papa w'umwana ariko akaba ari ukumurera utazi na kimwe kaka oya hari ibintu kwanza niyumvira
urabona ujya mwana asa na mutoyi wanje uremera ko asa na mutoyi wanje ariko nivyo niko nakubwira rero ibaze yuko ugenda na paxe bakaba bahora bakubwira kandi kuva na kera umwana akinavuka ati umwana asa na paxe papa gushika kuri no saha akaba hajuze ubundi azavuga ati ebana ujya mwana sigwawe ndabifitiye ubuhamya urumva ndabifitiye ubuhamya mbe kubereka ataziza mwana gabariganye na mugore wanje none kubereka ataziza kubwiye se w'umwana neza yaciye agenda ikindi naco kaka urabona ujya mukobwa kwanza ujya mukobwa w'umufata nkiki ujya yaje kubimbwira cyambere ni isutwa je umuntu aza kuvuga ibintu byo mu rugo guwundi ni isutwa kuko umuhanuzi mwiza hamwe je no kora ikosa sivyo uwa kumbwira ugacunzungura ugaca kubwira umugore wanje ti malove nuko uburi isutwa ariko mu gihe uzi neza yuko je cyo nakoze kidashimije ukanyegero kambya ati malove kikintu suko nuko badirisha hivyo aho nyubura umugenzi w'ukuri sinore ni sutwa nubwo bari kavuga ibintu byo bari ivyo ni sutwa arisabe yabimusu yari kubikora gute nkawe malove dufate wowe ufise ayo makuru uraza umugenzi wawe neza afise ivyo bintu bo ntaco wiyumvira malove yuko ho bariho basi ugwanko na bivu bafitanye n'umugore wanje bigatuma ivyo bintu avuze ati reka ndabishira hagaragara ico cyo naco wiyumvira nico ndiko ndavuga mbo ukuntu yari kubikora nkuko wambajije ikintu cyambere yari gukora kwanze nk'umuntu asanzwe aziko abikibanga mugenzi we imyaka n'imyaka uva bakiri ku ntebe y'ishure iyo nditwagwa gushika uno munsi yari kumegera akamubwira ati ana shasha jewe ikintu mbona uri kurakora amakosa ya kumuhisha mugenzawe si vyiza hajyanye ukurubwiwe hanze kurabaza gusumba kuri wari kubwirwa na mwene bwo akabwira ati sherie jewe bimeze ukuntu urumva rero yari kugenda akamubwira ati bana mubwiza ukuri mugenza wako n'ubundi ukuri ni kunyegeza umunsi n'umunsi kuzonyeguruka to akabikubwira mugarinze kuza kukubwira wo nkande manake ngureta usaku asha chankara abana kutaka nataka kwanza shasha chiki asizinika bo mubisanzwe jewe ikintu ndiko ndagira recherche nsanze reyer marukuru koko eske biya madamu ko zona bitika ibyo gupima amaraso kubera ko ari system yazanywe n'abazungu natwe turi colonize no muzungu mu mutwe ikintu cyose umuzungu abukoze tuvuga ati bane kinico ariko abapari ya system ndugi yangu umuntu wa mbere amenya se w'umwana n'umuvyeyi nyina ni nyina niyo mpamvu reje none nyina ico yombwira cyose rega je vyongora kucizera ijana kwijana kuko no kuyumvira ati none kuki kuvana mbere utabimbwiye ibintu nubwo yombwira ati nukuri kw'Imana umwana ni gwawe urumva cyakambwira ati nukuri kw'Imana umwana si gwawe je no kuyumvira ati none kuki kuvana mbere utabimbwiye sasa ndigyangu ukoresha umwanya ikintu kimwe nimba hari umuntu kuye kwizera mu buzima ni bibi yako apari pe importe vyo vyose none gashahu niki ikintu kwanza umuntu mu buzima atinya ni kuja mu barabara ari gusa akiwezekana none nimba ubwambure bwiwe ashobora kubukwereka alez ubwambure bwawe ukabumwereka alez sivyo nubo yarakwizeye nimba aramuha ico cizere niki ikintu cyo tumuta mwizera no mu jambo yo kubwira bo no mwizera ariko malove umutima nikindi dufite imitima ari nyama taramabuye ngoja sasa ugomba kwizeraho kubera nukuri kwiwe ni wakuzi ntawuzi niko n'ujya mukobwa yo batamubesha ariko urumva yuko yo bahungabanije ikintu gikomeye cyane nubwo no mwizera ariko hari akantu kadodoye mu mutima kamaze kuba nk'akavirisi mu mutima gatoyi kaka none we ntiyemera yuko uripigaga mambo vizuri bo mani mina najiamini kuko si umwana wa mbere noba mvyaye sivyo si umwana mbere noba mvyaye ndakomeye ndavyara kandi ujya mwana je ndavye muri famille yanje bo je twoba tudasa kubera ari inzobe nayo ni nyina ndabifata ko ari nyina ariko isura ujya mwana oya isura si nyina oya isura si nyina no oya uramano isura si nyina ariko ujya mwana oya jewe ndazi isura ujya mwana ingene imeze gi ikora sura ndefu mama wafisi isura ivyibushe yego ngufi je nanje ntafisura ivyibushe mfise ngufi si sura ndende kandi ujya mwana uruhanga rwiwe imishatsi mani jeri ibintu mbona nkavuga tuno mwana nubwo bavuga ngo ntidusa benshi je turasa urumva ariko rero malove question iri ngaha ni yehe ujya mukobwa yoba atari abiva bafitene n'umugore wanje yoba yasaze yoba ari umusazi dushire apari ko atari bivu bazi bafitaniye yoba ari umusazi
rushobora kuba ari n'urwanko akwanka wewe anyanka canke niba abandi batunzwe n'urusaku urumva ikintu cya mbere kwanza gikuru imbere ko tujije ibintu byari byo byose ni kwanza ukamenya neza impamvu yatumye kwanza ahagurukiye imyaka yose kandi ikindi naco hari akantu yavuze sivyo wamubajije imyaka yagiye avuga ko atayazi kutatayuzi kandi gihinda yatwagwa wari wigana na mama w'umwana ntushobora guharura imyaka iheze siko kukamenya umwana bo rero ari guharura akavuga ati bo twaheje amashuri umwaka ko yatwaye inda bahejeje amashuri baronse ma diplome niho yatwaye inda deja besti wawe uramenya ati yavyaye uko yavyaye igihe kiniki oya ibintu vy'amatariki rero malove uraba ibintu vy'amatariki n'uyu mwana aheruka kuvuka yari kuvuka ku mwisho w'ukwezi ngiye ko besti we yavyaye nawe mbwiye cyane ndugiye ngo nimeshaza ntabimubwiye kivuga atigeze amenya yuko nimba koko bari babiziranye mu ivyo bintu yarabimubwiye rega urabona question guharura byo gucanga wishinze guharura ni nk'amaregre urumva birahindagurika barashobora kwandikira muri ecography kuzovyara kumwisha ukavyara itariki za mbere sawa ivyo je sindavyanse dufata irya tariki yavukiye ko fresh ayo mwese bavuga ati yana koresha umwanya umugore wawe yibarutse sivyo inkuru ikisanza azwa mu miryango mu bagenzi niki bivuga ko inkuru itamushikira metu no musi shasha yavyaye umubesti wiwe canke tuvuye wataharuye timbo imyaka ihacingano ko uya bakiye nataka kiki cenga shaka kumenya nivyo reko ndakubwira rero swati kuna bifu kati yake na mke wake na mke wako kati yake na mke wako Prito ao labda anakuchuye ndashobora kuko nkajemo ngo nkakubwira ko mwiza ugira ngo ndaguconganishe n'ibindi ego cyane ugasanga yirondera kiki jewe malove no ubumpanuye inkoriki nduyangiye no guhanura cyambere kwanza uremerera ko kwanza umwana sana Pax sigambira yo kugi ego Pax nawe n'umupeti n'umupeti ntiyo vyara cyane oya dufite square wa ba sumwana wa petit frère oya nyishura kumbwira kwanza uremera ko basa gusa cyo mwana sana benshi je ndakwaje Pax sinakwaje abandi ndakwaje Pax bo bashaka gusa kugwereka na Pax bo je ndaraba visage y'umuntu isura y'umuntu ingene iforomye urabona nka Jux cameraman wawe Jux ujya avyaye umwana afise intuze nk'indimo izuru nk'indimo Jux niyo bye bavuga ati kandi Jux avyaye umwana akona karorero umwana afise isura ivyibushe bimacafu binini we mwana avuga ati isura vraiment miye nayo ariko man isuri igororotse akabona nawe aragororotse man nubwo yo bafite amaso ari aha ku ruhanga nubwo bafite umuntu umeze gute yavuga ati visage kwanza premièrement iforoma imezuko urumva ujya mwana kaka Pax nta sura bafise imeze kumwe gusa barashaka gusa ariko isura ya Pax ni yagi man ndi kuri ico kintu cyo kuvuga ngo umwana ngo asana naka okay Pax afite isura ivyibushe Pax ko afite isura ivyibushe gi afite isura igororotse basibara bafite amaso basizuru basumunwa basaka urumva ni ibintu byinshi basa ariko isura iforoma y'isura sico kimwe kaka koresha umwanya uragira amakenga koresha umwanya reka ndakubwiza ukuri gi so wakoresha umwanya sivyo gi asana Pax sivyo gi asana Landry promoter sivyo gi asana nakananaka asa majambo wagiye urabwiwe kuva kera none nimba sana bo bose tuvuye ko abo bose bagiye baraca kurishashe kugira ngo base sasa bisigurike gusa hari umuntu ushaka guhora mu ibarabara mutanazi nayo utazi niyo avuga asanga murasa rero umuntu gusa n'uwundi n'ibintu bisanzwe ntibiguca umutima ndogira ngo ugatangura gusimbira ku mugore wawe uti kuri ngumu niki ari kuzaria wa kwanza kuzaria wa pili achana wapambe wa nuksi malove uwo mano ngo ni achane na wa nuksi ndekane nayo majambo none je mu mutima wa Imana rega umutima wanje je ndagwana nawo ariko umutima buryo uragoye kujera kaka ubu je maze kumva ico kintu
biragoye neza ingene no kwiha amahoro sheri oire mani biragoye cyane ingene no kwakira imibereho twari tubanyemo muri no minsi heze n'iyi mibereho twoba tugiye kubana mu twokundana hypocrite ariko barimo ka hypocrisy gatoya mbo byarigeze gushika umugore wawe kamufata yagucitinze cyangwa gafata tumesaje nta musi numwe ariko yaramaze gushika umukobwa mwasohokanye kamufata utumesaje uko kandi murashobora kwidiskita bigahera mugo birakugora kwiyakira kwanza yuko nyene agukunda sivyo sasa ibi rero iyi ni ka ikomeye ndabyumva ni kayikomeye ariko ni kana nyene ushobora kuyakira nk'umuntu w'umushinga naye kwanza imbere ko kwanda ufate imyanzuro y'abandi bafa hirya no hino banze kwanza wiyumvishe kwanza muri we ushaka gukora iki urumva ushaka kubitwara gute nawe uzokubakira urugo ndugira ngo ni uzokwi nibugene kurusambura no munsi ni uzokwisamburira lakini kikubwa kwanza ushaka na mamagi kwanza kakareka ndakubwira ikintu mamagi ejo mu ijoro kigano nagishizeko yaryamye urumva ariko asharara dore shindama mitigito mu ijoro burya abarushesha yajya mu gitondo no musi dimanche yazindutsa aja gusenga arenda kanisani urumva ikigano nizera neza yuko ubu ari hari karakiraba mama gina hazi yuko oya ntarataha urumva azakiraba mu masaa 5 saa 6 nizera neza yuko mama gi ikiganiro akiraba kuko je nta kimwe ndamuvugisha niko kimya kwanza ndikungwana n'umutima kaka ko pigana naro kwico kinamwe no sangamani ari cyo vraiment sérieusement ujya mwana atari gwanje mani cyo tuma atamukobwa numwe nzosura kandi kushira mu nzu ngo ndabanye nabo nobu muhuni kaka neza nika kwa mwari bifu sana no kono nabakobwa kuburyo novuga ati reka ndabone kubona jewe baranyononye umutima sivyo kandi nta mukobwa numwe no fasure gushira mu nzu kuko yo bari stress no baniteye umunyenga ndimwe muri iki gihe wo butaka Evrem kaka jiyo niyo myanzuro mfise kabisa reka ndakubwire iki kuri yo mwanzuro uri kurafata nubwo vyo bari byo dufate ko ari byo rimwe na rimwe mu buzima duhura n'abagenzi bakatubera inshuti magara ariko hacu umwanya bakagenda suko batwanse habwo nuko nyene bari ingenzi mu buzima bwacu kugira ngo badutegurire abandi sasa uvuze ngo wo kwanka iki niki bakobwa iki niki aho bukosheje kuko nimba no musi mu magiyo bahari ivyo bikaba vyo baye bikaba ari byo ashobora kuba yabaye ingenzi mu buzima by'uwawe kugira ngo asige inzira zunda zoza gakora iciza kuko nawe hari abo benshi wakoreye ivyiza amago mu nyuma basigura genda suko wabanse nuko igihe cyawe cyagezura kiragenda ikintu cyose kiri igihe cyacu sasa nubwo uzosanga ari byo ndugiyango muzokwicara mu biyage siwe wawo ubaye wa mbere ureze umwana atari gwawe ikibi gusa nuko wamureza atavyuzi birabaje ariko ikibi nuko wamureza atavyuzi kaka je mama gisi namukoye amafaranga ariko narikoze ta civile kaka nafanye bon je naramwubahishije mu muryango iwabo naragiye yani ndishikana urumva ndagira rubanza kaka urumva naco nakoze mani naco nakoze urazi naho mu mirango twaba kugira twimuke nje hariya urazi ivyahiti urazi yuko ari yari parcelle ya famille tukayiduzisha kila mutaka pewa zake je ndagura mu gatunguru nikajenga urumva ivyo vyose nabipambanye na mamagi mani mamagi yarandereye bibi wanje yari paralize je nari ngowe sister ni yari hafi sister yari yagiye mu barabu kaka urumva je narera bibi kandi ari umugore urumva mamagi yaramfashije yitwarace mu buzima bugoye cyane tukibaha mu mirango mu Kamenge ava ariko tuja mu gatunguri wacu urumva rero hari ibintu byinshi je nibuka kuri mamagi kandi magi ndamushimira cyane ivyo yankoreye ariko no kuri kwimana hamwe yoba yarampishije ico kintu kuko naje ujya mwana wa mbere burya ujya afite imyaka 4 urumva mamagi nabimubwiye tutarabana naramwicaritse tugikundanye turi mu migambi yo kubana naramwicaritse ndabimusego ndambwiye ati sheri ndagukunda kuko iyo munsi nazanye Landry nahamagaye Landry ko Landry niwe yamfasha ibinyoma byo kuja kubeshi wabo nujya mukobwa urumva wabo nujya mukobwa kuja kubagurira inzoga no kubabesha ati tuzoza kumukwa tuzogira urubanza tuzogira ubugeni kugira bemere agumeho tukwepe iminsi hera umwana barakura ko bashaka kumunterera urumva ikindi naco nazanye umugenzi wiwe wa mamagi narabibwiye kuva kera
mugenzi wa mamagi nari narabibwiye kuva kera ndamushira peme namubwira ati umviriza yitwa peme uyo mudemo abakumusaga urumva namubwira ati umviriza pame uyu mama shasha je ndamukunda ariko ndafise umwana navyaye bimeze uko rero wewe bikiryo banga Justin nifuza kumutakaza kuko uyo nuwagaragaye urumva uyo nuwagaragaye harabandi bagire mu za kapoti tutazi irengero zabo canka yandi madacu bakoroye tutazi ariko yuko yagaragaye je ndamukunda mama shasha uko biri kose arambwira ati ntaco uzombwira uko tuzobigenza arabika ibanga n'abagenzi banje bo mu Kamenge barabika iryo banga nabwira ati nimuzope ko mamagi yazino gake yazakunda bagaki urumva iyo ni story ndikunda gutera menye mamagi je nawe yo twavuye eske uyo munsi ndamubwiye ico kintu kuko je twabanye magi afise inda yaje afise inda kana bimubwiye deja afise inda ndiyumvira ni kuki atabimbwiye uyo munsi ega nivyo ndiko ndiyumvira uyo munsi ndamuto hishutse ico kintu kuki nawe ataci yampishuka wowe ico wakoze wakoze ico wumva umutima wawe washaka gukora sivyo hanyuma turi gufata nimba vyo barukuri sivyo nimba vyo barukuri akaba yarakuishije iryo banga umukobwa gukunze ashobora kugira papa w'umwana atari wawe kandi umukobwa kwansi ashobora kukwima amaraso yawe sivyo rero twebwe abahungu 70% wumvise yuko umukobwa afise umwana uramuta kamuhe bukagenda ariko umukobwa abahuye n'umuhungu yavyaye hanze we ntashobora bimubwiye no kuvuga iki washobora ko aravuze ati hamwe no muhishuka yuko umwana kuko ninda yari iki hasi umva hamwe no muhishuka yuko atari gwiwe ushobora kumubura ndamukunda akamira iryo banga urumva ari mize ko arakagukunda yanse kwagutakaza sivyo ico rero ikintu nacukuye naco no kumushimira ko ntiyagutaye kandi sinabe hari ikibi kiba kugira ngo kirindi ciza runaka sivyo nimbi yo yararikoze petete kwere ko tokwimira ko nawe petete yabikoze kugira ngo akurinde ntakubure mu buzima ashaka ko yabonye tuba umuntu n'ubwantwa yanteje inda petete ni wa muntu adasobanutse ntabona ko noronkira mu ivyishimo ariko ndi kwakoresha umwanya ndumfise ivyishimo hamwe no mubwira ikintu ashobora kugifata ukundi kuntu akanta akahitamo kunuma urumva wewe noti tunacho utociyumvira niyo mpamvu ukwiye gukoresha umutima kwanza wa emotion wa emotion niyo mpamvu naguye ati hari abagabo benshi batunze abana tari abiwabo ikiyo gusa nuko petete wewe yoba yaravyika uje ntabikubwira ariko kabimenya mu nyuma gusa nubwo warabimenye pe import umwana n'umwana sivyo wewe ntubone ko yabimbwira byari kuba biryoshe gusoma niko vyibaza wewe yuko vyari kuryohera mugo wese ko yavyibaza petete ashaka kuvuga ati ashaka kuvyakira nabi ugasanga urukundo rwacu rwaheze nagisi muri kwa amujanani kaka ne atari umviriza rero bakunzi bakoresha umwanya media uyu Neri Malove ndibaza murumvise ibya shikirije n'impanuro mpaye mbandanya nakira impanuro zigiye zitandukanye z'abadukurikirana ndetse n'abantu banje ba hafi Neri Malove n'umuntu wanje wa hafi n'umuntu twakuranye tuzinanye muri byinshi turazinanye cyane rero reka nteranye ivyambwiye n'ivyo ndiko ndiyumvira kuko je mbaza ikintu mfise ivyumviro vyanje naje bindimo ndabakunda cyane uzi no gusaba koresha umwanya icyo no kusaba hajya mu buzima umukunzi wawe mbere wawe ni wewe nyene kandi n'umwansi wawe wa mbere ni wewe nyene rero ntufata umwanya munini cyane urondera impanuro z'abana bariya kuko hari umuntu aguhanura kugira ngo agute mu mutego aguhanura kugira ngo agute mu yabira ariko hanuje umutima wawe wenyene petete n'umwe canke babiri barakwiriye kugira ngo ufate ico ryambwiye n'icyo ryambwiye bingana bingahe bishize kici wanje kuko ugize benshi barakonona mu bwonko umwanya wo gusa wicare wiyumvira ico wokora ufanye nini afuki kubwa kana madame ndugira ngo reka kumuhisha iki niki mu bisanzwe kwanza wari kumusharekeje ugishika kwanza utarabona post ikigano yari umuntu yajambwira ibintu Mfisa gashavu je ishavu ryanje riduga ku mwanya ndamwicaritse ubyo mwanya nyene nayo gusanga ndamwicaritse ku makofi urumva sawa cyo gituma navuze ati reka mhanze ntekereze kwanza ego bakunzi bakoresha mu media ndabakunda cyane ni Mr Tugisho na Neri Malove bye bye reka dukoresha umwanya